umenga ntiyari bwashike muno mwaka utangura ntiyari bwahonyore ngaha none nubwo utaje muri mu by'umuyaga nkuba n'igitoro sibyo bikuzanye ntabyo tuza kubabaza mwubaha mushikiranganje ko sibyo byabazanye no munsi cyangwa ubutare aho mugagiye kwimba ubutare n'amafaranga muguma muzana ingenangana no munsi yatumwe na leta y'u Burundi kugira ngo aze atuganirire kuri no projet de ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques entre le gouvernement de la République de Zambie et le gouvernement de la République du Burundi, signé le 14 juin 2024 à Lusaka en Zambie. Nico cyamuzanye no munsi rero bashikiranga babubaho bakenguza amateka nimuabe muzanamwo muri no bwirizwa ni ry'ama passport ni ry'ama visa nimabe muzanamwo igitoro nimabe muzanamwo ubutare nimabe muzanamwo amazi meza umuyaga nkuba ivyo ntimubizanemo kuko se byamuzanye no munsi ndazi yo mumubonye misi yose mwama munezerwa mwama munyotewe mwamufise ibibazo byinshi cyane mu mubaza ariko no munsi muze kwihangana muze kunyingisha tuze gukorera muri ino nteguro y'ibwirizwa iri imbere yacu mwubaha mushikiranganje turabaha ikaze twifuriza umwaka mwiza uyu mwaka muze mugira amagara meza muroranirwe mu bikorwa by'ubushikiranganje turiteze umwimbu mwinshi ha mu by'ubutare turiteze umwimbu mu by'amatara turiteze umwimbu mu by'amazi tuko turayibona biriko birakogwa rero ngira nko mu kwezi kwa kangahe tuzobahamagara mu kwezi kwa kane tuzohamagara muze tuganire mutubwira aho mugejeje ikivi ariko no munsi nkuko namaze kwivuga mwarugiswe na leta y'u Burundi kugira ngo mudusigurire bijanye nino accord nino projet de ratification none rero reka tubaha akanya mutuyagire imvune imvano akarusho n'akahe mbegi iyi accord yubatswe gute igizwe n'ibiki niki cyo tuma by'ukuri abarundi twemeza buno burenganzira ni bibazo twifuza yuko muri expose mwubaha mushikiranganje mwo tuyagira kugira ngo abuha bakenguza amateka bumve yuko by'ukuri ari by'akamaro kaze rero akanya nakiwanyu murakoze murakoze cyane nyiriteka kuri akanya mu mpaye nyiriteka murongo inama nkenguza amateka y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyakubahwa cegera ca mbere ca nyiriteka mu kwinama nkenguza amateka y'u Burundi nyakubahwa cegera ca kabiri ca nyiriteka rongoye inama nkenguza amateka y'u Burundi banyakubahwa bakenguza amateka mushashe muri iyi ngoro nziza mukaba muserukira twebwe abenegihugu banyakubahwa mujeje imirimo itandukanye muri iyi ngoro nziza kugira mufashe abubahwa gutunganya imirimo y'abenegihugu nyakubahwa muyobozi mukuru nyakubahwa muyobozi twagendanye ndabaramukije kandi ndabipfuriza kururanirwa Imana ibampera amagara meza kugira ngo mubandanye mukorera abenegihugu kandi n'ivyo mukora turabishima nyakubahwa nyiteka mu mpaya kakaryo umunsi nambaye iyindi nkofero ariko nserukira mugenzanje nivyo nkuko bisanzwe bimeze mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo imigenderanire n'ibindi bihugu ku session yabaye ya gatanu novuga commission mixte permanente
ijejwe yahuriyemo abashikiranganje mu byo bajejwe ari migenderanire wa hano iwacu mu Burundi hamwe no muri Zambia hari itariki 14 z'ukwa gatandatu 2024 aho haba kumvikana kugira ngo bakureho visa na cyane cyane ku bagendana bya bitabo by'icubahiro kugira ngo biborohere cyane kuja muri Zambia cyangwa muri Zambia kuza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri rusangi ni kugira ngo boroherezanyirize abo bubahwa ko bisanzwe bizwi ko ahatari koroherezanya nk'uko umuntu asaba visa hari yamara kuyironka agaheza akagana muri ico gihugu, ariko akabirya nuko bizoba bifashije kugira ngo umwubahwa igihe yifuje kuja muri Zambia afise ubwo rupapuro rw'icubahiro ico gihe agenda bakamuhera visa kuri aeroport agaheza akinjira muri ico gihugu. Hanyuma kandi ivyo ahanininya biraheza bikaba ari biduha ari bitwereka imigenderanire myiza kuko itariki imwe z'ukwezi k'umunani gushika itariki zitatu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yahavuye agendera ico gihugu, yanatumye bashiraho basinya ama memoranda d'entente ashika nko kuri 6. Hanyuma ibibazo kunze kuboneka twibaza timbega ko ahandi jahora bikunda bakaduhereza bakadukurira ko amaviza haba ku mapasiporo y'icubahiro canke do service kubera iki kumbureho batadufashije kuri ico kintu. Uko vyagenze nuko ico gihugu tuvuga cha Zambia kidasanzwe gifise passport do service, iyo kidayifise rero baraheza bakorerezanya kuri passport ihari. Ico gihe iyo batayifise ntibaza ngo twohereze twebwe ku yacu do service iri ngamwe w'icacu nuko bo ntayo bagira. Hanyuma tukaba dufise hanininya ikizere siga kazina nyene iteka kuwizeye mugabo tukaba dufise ikizere cyuko tukaba dufise ikizere kuko aho nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu yakiriye abubahwa mu minsi heze igihe baza muri Komeza, mwarumvise ko yavuze ati ibihugu bihurikiye muri Komeza ndabikuriye ko visa nibaze bisanga niwabo. Hare twe bica biduha akazi kuko nyene icubahiro yabivuze muri multilateral bica biduha akazi kugira muri bilaterale natwe tugende ati none ko namwebwe abene gihugu bafise na za passport tutashize muri novuga passport diplomatique iwacu baremeye kuza ne natwe nta kantu mwo tugirira ugaca usanga iyo ni bilateral ni gihugu ku kindi ico gihe ni twebwe tuzoba tubikorera ko kugira tworohereze abene gihugu wacu bashobore kwinjirayo kuko nabo bamaze koroherezwa kwijambo ryanye n'icubahiro mukuru w'igihugu agacaja mu kindi gihugu akaraba ko nabo twokoroherezwa muri izo mvo. Ico gihe bidufasha kugira ngo nivyerekeye muri sécurité bamwe bagenda de façon clandestine ntibasubire kugenda bagende bazi neza yuko tugiye nka kurya nkuko Murundi aja muri Tanzania yerekana ku mupaka karengana. Ico gihe ndibaza neza yuko bashobora kutwemerera mugabo mu vy'ukuri iyi nteguro iyi ratification twazanye kwari kugira ngo twemerere turabe yuko i passport y'icubahiro igire gute ije mu ngiro iramusigiye mu ngiro hanyuma natwe twogere kwijambo nyene icubahiro yavuze
turabe ko na bene igihugu bacu kumbure batoroha muri bilaterale ako gahengwe kuko umurundi nawe yoheza akagenda muri Zambia byoroshe. Hanyuma rikaba rifise mu ncamake amartikle ashika 29 nimwe twaragerageje kuyisigura mu majambo make uko isanzwe itunganijwe. Nyene iteka nkabasaba yuko mutwemereye ko mwotwemerera kugira ngo dushire ku kivi, hanyuma turabe ko twodekorosha kumbure ejo ho bukera ko nabi wacu babene gihugu bafise passport zisanzwe ko bashobora korohezwa nabo kuja mu gihugu ca Zambia dusanzwe tubafise. Harabo dufise bagiye mu vyukuri mu kazi kabo, hari nabandi dufise bashikaho bibaruhishije ugasanga yaciye Tanzania agiye makamyo ageze canke mabisi Tanzania gaca yuri izindi modoka gaca genda muri Zambia bo usanga no mu clandestin. Mugaye igihe ivyo tworohera ndibaza neza ko nta nkeka bizotugurura n'inzira kugira abene gihugu wacu boroherwe, hanyuma ibyo twigisha ni byinshi batwigishe natwe tubigishe, hanyuma gutyo ibihugu byacu bone gutera imbere. Murakoze cyane nyine iteka kuba mwampaye ijambo mu ncamake ngira niko novuga mu ntangamarara canke muri contexte justification uko iteko imeze. Murakoze cyane.